yani just popote ambapo una furaha. Labda usiwe. Unaelewa hicho kitu? Don't cry na unapenda kulia. Sikiliza basi. Nifanyeje nilie? Unajua time ya kulia si tayari kabisa, tumetupa huko nyuma. Yameshapita, yameisha. Acha hebu nitazame kwa sisi. Hujanichekesha tayari nimesha smile. Because of love. Sawa. Nakwambiani sitaki kufanya chochote, sitaki upate usumbufu wowote kati ya mimi na wewe. Sawa. Achana nayo kwanza. Na nini? Sasa kuchagua maragi ni kazi. Sitaki ufanye chochote wala lolote. Yaani zote kazi zote zitakuwa. Ni baki tu kama mzimu. Uzuri sana. Hata shida nyingi. Kuchagua maragi sio shida. So sitaki sasa mtoto wangu hapo alipo tumboni apate hata chembe ya usumbufu. Na yeye anataka yeye ndio ameniambia nichague maragi. Hapo kitu sijawahi kuambia. Hata wewe hujawahi kuniuliza. Ndio tunatoka wale tunaongea nao tunauliza hapa wapi? Hapa ni kwa kina nani? Imekuaje? Tulikuja tu direct tukafikia hapa kini hujataka hata kujua. Hapa ni wapi? Yaani mimi nikiona tuko salama, tuko vizuri, basi inatosha. Sitaki kujua tunakuja wapi, tunaenda wapi, as long as nimekuja na wewe, basi. Sawa. Pole sana. Ama mshauri. Sio utaki tena. Hata unalamba unasaidia ama ni Unajua kwa sababu tunapenda tu. Ya kina kwa kifupi. Hapa yes. Hapa ndio kwa mama, ile ndio nyumba ya bibi, yeye mama alizaliwa pale kabisa. Yeah. Alafu na hii nyumba Anza nyumba mama itengeneza kiutani. Kumbe kawa hapa. Kumbe kwa tunataka nimekuwa nafasi bora. Kuishi kwa amani. Kuna hata maadui hawezi wakajua tuko. Popote ukienda, as long as niko na wewe. Sijali. Hiyo kwa mama, hiyo kwa bibi, kwa sijui fulani, popote pale. Hata ingekuwa polisi. Ingekuwa kwa ndege. Sina shida. Tutaishi tu. Yaani sina wasiwasi yoyote tena. Jambo ilikuwa tu just kuwa na wewe. Tuwe wawili. Kwa shida zetu zimekwisha. Sasa tunaenda basi. Acha nikusaidie please. Yaani tunapiga hizi fujo zinamkera huko mtoto mwanangu masikioni kabisa. Hizi zinampa masikio tumboni. Wewe vipi? Sikiliza, mimi nataka uwe kulala. Hata maji bafuni. Ukitaka kuoga na mbia ngutilie maji bafuni, sawa? Ikibidi hata kuogesha, I'm ready. Basi na naenda yaani sitaki kuongea sana, nasikia mate, basi naenda kupumzika kidogo sana. Naenda kupumzika kidogo. Pole basi. Usijali.
Mzee. Akagazi wa mai n'agahata. Natembereye nta hantu na hamwe je nigeze nshika. Wapi nababuze. Ntushobora kubabura. Namubuze kabisa. Ivyo ni ibintu mwishiramwe by'ubunebwe, by'ibintu byo kudakora mu ofisi ntumbero. Warondereye kwanza. Mu mazu, mu mabarabara. Hose. Suko. No mwishamba je nta na. Oh, kena shamburaja. Ishamba nkaba ntabona ibifashi. Uciye mu ijamba harazi harama ibishatsi. Ipataro yawe hehe yakumeze. Aho waciye mu vyondo wewe. Waciye mu bifashi none. Turabe uyu muntu gukora kandi bitabamuga uko je nahize. Wewe uri kuri mission y'akazi. Sawa. Ubu ufise amahera y'akazi. Sawa. Sawa. Urugendo rumwe n'ubutwe gusa. Urabyumva? Ucurondere nawe bagufasha. Ugaci bubavu bagaci buryo. Ugaci buryo bagaci bubavu. Ukaduga bakamanuka. Wa muhungu. Tubigenze gute? Genda uronderere hose. Aho ubona intoke toke winjireyo. Aho ubona ibigazigazi winjireyo. Aho ubona imikaratusi genda urondere mpaka mu muroge. Erega nawe arazi ubwenge. Mwamuja kumurondera mu magorofa ngo muramusanga mu magorofa. Muje kumurondera mu mahoteli ngo muramusanga mu mahoteli. Agenda hariya mu gifuri. Handi mu bakene. Mtafutie fasi mbaya. Msiende kutafutia fasi ya VIP. Nyinyi mnaniona hapa kisha mnaenda kutafuta kwa nyumba mazuri. Kwenye mahoteli. Haiwezekani. Tafutia fasi mbaya. Kwenye manyumba madogo huko. Hivi hapana tani ingie kijijini sasa. Sasa ulikuwa subiri kwa sababu mikoa yote tembea kabisa mtafute. Tena msirudi hamjampata. Nipe taarifa nzuri. Tulishambana, tushajua na yiko ngambo gani bya hivyo. Mumaze kuronga akanunu hakahari. Rukuruku niwe mutangura kuvuga makuru. Nta kibazo. Sawa? Nta kibazo. Hana kuuza gusango mwamuguze none ncengire gute. Ngoma ngorere. Yarafuye none. Ngoma ngorere. Afuyeho nimuzana ikiziga ciwe. Ngoma ngorere ku mugani w'abarundi. Ngo nuwo gimbwa yogimbwa. No. Ogimbwa. No bimva. Nawo cyane ni uwo ni mushasha. Kenda wowe ukore ibyo kubimva navyo nagutumira kuba umugabo. Kora nk'abagabo. Ntacyo ngireka mureka abagabo. Kubimva kandi. Nze genda giye. Kenda amayimite ndarungika ku telefone. Sawa. Aho uca hose hari imikashi. Ikibazo cyawe kirakemura. Kahungu nako gatanguye gukora nk'abaso. Gatanguye gukora nk'abashenzi. Urazana inkuru zuko wamubuze. Umubura aranyika. Amubuze. Umubura nijoro. Kwari byo ridafadika. Acha burofa, tuwa burofa. Because of love. Halo. Wa alaikum salam. Vipi hali? Wampevye ariko ntavya. Wapi misi wari mazita telefone? Hapana. Nambie mtoto wangu. Mbwira kunyicisha. Aragwaye? Sa? Ivyo niyo murisha imyembe mibisi. Naza kufurahi. Namaze kuvyumva. Wow. Félicitations chérie, félicitations nukuri. Alhamdulillah kabisa nafurahi sana kabisa. Hivi sasa ndo nakubali. Naelekea kuitwa bibi yani. Mrasa azishije kabisa.
Wala uburameze gute? Evana wewe witegure aho wewe n'igikorwa ntugire ngo kuronka umwana n'ibintu byoroshe. Mimba ni kitu chenye urarera. Ujue hapo utaombwa hembe, utaombwa pilipili ikatae, atakuomba chenza, akurudishe nyuma, akwambia ataka maziwa. Mwisho wa siku akwambia kivuguto akatae, imfyufya yanke byose byanke aho witegure. Ebana mbembeleze mkazana wangu jamani. Mubembeleze umwiteho ebana ukinigiye cyo gukora. Urumva? Umwiteho umwibagize imibaro byose urana ko yataye umuryango akakwikurikira wewe ubwo n'urukundo abakobwa bose sibyo nawe rero aho niho hageze umwereka yuko uhagaze kumugwanirira inshallah na hamu ya kuona mjukuu wangu vuba nzoza. Sawa nzoza sawa. Ubaramutse umuramutse mu bebe wo mu ndo muhiki bizu. Sawa bye bye. Urasinze biryoshe mawuti ndanezerewe sinzigera bikubwira umunezero mfise. Mbega Imana ikomeze kumufasha kweri nagakuruka hamdani iyo zo turavugana ngaha ubu turi mukuronka umwuzukuru ngaha yazazunguruka mu rugo ngeye rutekereje haye ngiye kwibagenza ndaronka umuntu amena amasahani iramaze inyaka atamena hamdani ego yaro nk'ikibondo asha umwuzukuru wacu ego kabisa abingiye ubunyere ubuya uri telefone nkufi niwe reka yabimbwiye reka dushimira Imana no gushima no gushimira Imana ikibondo kizoba kuri hamdani hamwe na zamda numva umezorira ahubwo numva umunezero ndenze sinzigera bikubwira azi wari umugani urazi kuronka umwuzukuru avuye ku mwana umwe kandi nawe avuka ari umwe iyo avuka bose ni umwe umvirize aho ngo ama planning nicyo ya bazozeje bavanzana ndera babyandera nta bintu byo guhagarika nk'umusenyi ego bagwira haye amahanda afite yo kubarera nukunta kubesha ari inkuru mutamani yashika ndazi neza nina yimubwira ishavu ryose ashaka ku ruhande yinde mutama nukuri agakurigeza nkaka none uracamwizera Tinere kwiye kwa maboko oya nta kuva umuzukura akagira ujya honje wari umuntu regesha tanye nukuri nawe uzora reka reka nturi ngaha nanda ateje gushika uzobibona ateje gushika fire ya mbere sinza kwida n'ukwaje ndamugati ure itegure utangure kwimenyereza guterura muzukuru utangure kwimenyereza ko ushitse ngaha udosanga mukabata tabira huri biriyo atamasahana ariyo byose yamenaguye urugo rutangure byari byiza ariko rero witegure nawe gukubitwa amakofi kurya muzehe uraza kurara ariko mutana namba wanyeze dukunda byari byitego karegazo ibimwe byo uri kwimana ibyo wamakofi y'umusuzuku jewe ujya mu nzu nakubiko jewe nakwiye ko amaboko kera nta kintu na kimwe genda mufise uwo murasha gusuye kumwizera ndazi yuko uwo mutima wiwe arinze yumva ko yarose umwuzukuru ibintu byose abishaka kuba bitangwe ahubwo turonde n'ibitanda zoryama mu muzukuru wacu jewe n'ukuri rero urabona mufise tumufise ari umujye muhungu ndabizi mujya mukobwa wazi ko ari umwe ariko rero je nkubona yinjiye akinjira indani tanza ngaka umusaya numvirize nyine uko n'indi nyine nambari bereze wanyoherekana kubise n'ahandi ndarenye nawe ndarenye n'ukuri asha oya kweli